nta bamarayika gaba ari kwisi turabera nabwo aberanda bahari basa abadacumu abadakosha mugabo hariho umusika gucamo ntabwo bafise yishiye ku kibazo bamubajije kubera ntabwo bafise erega nta muntu yazigigera buraka dufate ko ari nk'ukuri kurabivuga rero abarongorwa bose bariko barongorwa n'abadiaspora bashe mwese mwaraciye muri film tuvuga ati nta muntu akora ikintu ngo azokwama kibamo nimba ari ibintu bibi twakoze haragera igihe uvuga ati okay bigenda birengeye reka ndabireke bijya byaraheze bigarutse izo okay nta kibazo bigaruka nyene mwebwe kuri kote ya Mimi dufate nk'ujyanye kwanza Mimi n'umunyamahoro vraiment genda nayo mubye Mimi n'umunyamahoro ni umunyamahoro kubera ko n'ibintu bamuvuze sawa nta kibazo yese zongwanirira ni umwana mwiza yarabonye ko ati ibyabaye byara nimba ari byo nimba atari byo byararenganye jewe nta mpamvu yo kuri Rwanda bikurikirana ko karekare reka uwumva yovuga vuge jewe nibanda neza akazi mugabo kimwe mwomenye Tunakushimira mwese mwiriwe bwakeye mugoroba mwiza canke igitondo cize vana herenda bizo gukora subscribe na notification kugira bandanye ubona amakuru ari update nabwiye kongereza ndaba amakuru abakinyi b'amareresi amakuru ari update umunsi nabazaniye abantu badasanzwe abantu basa neza barundi kazi batwenga neza Kanyana ni sawa ni sawa urakomeye ndakomeye vraiment ndashima hama abakunzi ba Budget Today TV nize ko bameze neza kandi baramukije nawe nyene nabo barakuramukije reka ndabishurire natwe turakuramukije murakoze ni sawa nawe ni sawa wewe kubera ko ari ubwa mbere dukoranye ishaka utangure widondora abakunzi bacu hariya n'abanywanyi bacu n'abasanzwe bakurikirana TV yacu n'abasanzwe bakurikirana filme ndundi abakunzi ba Budget Today TV ndabaramukije cyane hama kazina nitwa Jedidia abasanzwe ndi umunyeshuri sanzwe ndi umukinnyi w'amareresi kuba maze kumenya nitwa Makurata mu urukundo tubuyaya wa Samuel rukundi bandanya yunguka abigeme beza cyane kandi bambara bakaberwa vraiment tuze tuvugisha ukuri nyuma y'akanyana kubera Jaja Fashion mba ndahari nyene tutegeza kuzati bakorana ibintu bito niwe wamwambise n'umunsi ntacyo mvuze ariko gusa n'umukiriya wanje aranshorera cyane vraiment imanza zose ziva muri Rukundo TV Burundi ni Jaja Fashion abambika cyane yes zose gusa sije ndababwira ngo mwambare uko me gusa benshi muri bo n'abakiriya banje baranshorera sindababwira ngo mwambare uko baziguze babonye ne baragupoza bakavuga ati nyereka bishasha nkambaha bibengo mbwa bakanshorera Kanyana mufise filme yanje canke urubanza nka kwitura unyambikira abantu wo bikora ubwo gwe gusindarugerako nta mitahe minini ndaronka yo kuvuga ati nambika abantu nk'abantu vraiment ntafise ndashikako ushobora kuba udafise impuzu bambika ariko ukabatoza ama style bambara ya ivyo nivyo ariko imitaro urumva ntirakwira
Okay, reka turindire mu gihe yakwiye zo zirabikora ariko anatanda kikwira urashaka gufasha umuntu ega umuntu ashaka no kwambara urashaka kumufasha muri amafaranga make yiwe afise akambara neza birashoboka. ego je Didia jeje Didia jeje Didia yuko bangukira n'ibyo hamagara Tumuhamagara jeje. jeje urumva hariho igihe nyene bitugora kubandanya abantu nyene sinzi tuvuga jeje abantu usanga amashuri atari kirenga ku kantu usanga gasobanye kuvuga karuhisha ukuntu nyene ca twivugira jeje maze nyene bikaba birangiye twiyorohereza. jeje uretse filime umwobo w'urukundo hari izindi filime za Rukundo TV Burundi ugaragaramo? Kanyana simperutse kuraba Kanyana vraiment mumbabare nk'iki kibazo sinaye kukibaza y'abana bimperutse kuyiraba. Wakinye umaze gukina muri episode zingahe? maze gukina muri episode zine. Muri Bad Friend nturimo? Oya ndi mwishasha mu Makanumba Angel. Kanyana warakinye muri Angel? Narakubonye muri Trailer. narese mwe gaseni urumva yene ni bon. Wewe Kiswahili ni sawa? Kiswahili mansi kirenga. Ni cha kubahatisha. Komi quartier nyene tuba tukazi. Komi quartier tuba tukizi nyene bukebuke. Wakinye mu Kiswahili canke mu Kirundi? Je nakinye mu Kirundi. Nagire wakinye mu Kiswahili? Wapi nakinye mu Kirundi antuka sinakinye mo birebire. Novuga nsinzi sana sinzi. Naciye muziga. We nawe? Shaje nakinye ndi umuntu vraiment wa kera cyane muri nonanituru ndi mu ntambara imwe nyene kazi ubuvyumva na kahise nyene urazi ko kenshi usanga kagoye ajya amasoro nawe uraya usanga uri muri noir blanc uri muri zijya kurere za noir yo abantu ntibazokubona neza. Ntacyo ninjewe vraiment kuri bamwe bazoza baramenya hariho nabambajije ati ko tutakubona nababwiye ati nubona nyene tubyumva nawe. jeje ni ukiza muri Rukundo TV Burundi niki cyatumye yiyumvira kuza muri Rukundo? Mu kuvuga yuko nyene ibikorwa byabo ndabikunda cyane nabantu nyene kenshi nagiye mbona bakora cyane kandi bakundana deja n'izina ryabo rirabaranga ryacu kuko ubu ndamaze kuba umwe mu muryango wa Rukundo TV. Nuko akanoti ni sawa ubu nawe karagushikira muri Rukundo TV Burundi. ivyo reka tubireke gatoya gusa nyene urabona ko imitagatari yose nanje sha nkagata nkawe urabona ko ari fresh. Kanya nawe yarayamaze amafaranga yo muri Rukundo amafaranga yo muri Rukundo yo wayamara. Urayagerereye maze kujya menshi. Se udodose zoyasanga amafaranga yo muri Rukundo ntahera. Amafaranga ntahera umurondera yongera aza ibintu nkuko nyene kandi amafaranga nta muntu azahagarika kuyarondera ntubizi. Kanya nigeze kure kandi abantu bariko barayikunda cyane muri no mwanya igeze uri kuraraba episode ya nyuma maheruka gusohora ya nyuma sha episode ya nyuma nyene abantu baraduhakije bamwe bavuga duye ngo bazodutera amabuye nitwa twarayirangirije hajya so ntirahera irabandanya gusa barayikunze Kanyana nkuko nyene namwe musanze mubizi. Gusa umva turashaka ko turakora ntuzi ngo izogerera hehe ngo igeze gusa tuguba tubona iduma igenda fye tubona umupepu. Rukundo murafise akageso siri gakundwa cyane tukabona murayihagaritse. Niho tuba twagera niho baba bapanze kwigera sinzi ariko navyo nzi kwa Jason di direct ndi mu actrice. Wewe ubona ukina gusa ati kine bine bambwira ko ribi maze je nanje nkigira kubikorwa nkikorera. Kandi ndakubwire ko uri umukinyi mwiza w'umukobwa abikora neza. Murakoze. Gusa nako nibaza haraba ama competition menshi amahiganwa atandukanye ngaha mu Burundi ariko abakinyi ba Rukundo sindababona
kubera iki hari ibintu bimwe bimwe tuza tubona byarangiye tutamenya niyo byahereye niyo byatanguriye nka jewe reka mvuge ku ruhande rw'iwanje hari ibintu bimwe bimwe tuza tubona byarangiye ntazi ngo byahereye hehe ngo byatanguriye he ngo ukaza ubibona byamaze kurangira tukamenya byahetse nicyo gituma hajya rero mutatubonamo kenshi sinzi ngira ngo baba bafise abo bahamagara bo baba bagomba ko bobicamwo canke yatwe ntiturashikirwa ariko sinzi canke no kutamenya umenya amakuru ajanye n'akazi kanyu oya si kuvuga uko si kuvuga uko namwe nibaze ko muza muvyumva kenshi nk'uwo munsi ngo ku mugoroba haza kubiki canke buca biba utazi iyo vyahereye natwe tuvyumva ko uvyumva nawe ukazibona wabigiyemo natwe niko tuvyumva nanje ndikamvuge kuri kota yiwanje nanje niko ndavyumva okay uriko uraraba filime Kanyana utarayikina n'ubu umaze kuyikina itandukaniro riri itandukaniro rirahari rinini cyane ntarayikina ntukasi novuga ngo nani basi ngo nari narifise abafana benshi canke iki ariko maze gukina Kanyana vraiment yabonye ikintu kinini cyahindutse mu kazi ndabona abantu antuka abantu bambwira ati kumbe urabishoboye uragerageza bamatigera higira uko umva byaratumye ndonka kwanza abantu batari bake mu burere bwose okay opportunity maze kuronka canke akarusho canke inyungu maze kuronka atari muri Rukundo TV Burundi kubera gukina Kanyana ni yahe ikintu warose kavuga ati ikintu kirose kubera nakinye Kanyana gakundwe kamenyekana cyane cyane abakiriye gusa ntwaje navuga ngo hariho nk'umuntu abavuga ngo jeje ndashaka kukubona nkambwira ati je vraiment ndi ku kazi mbanza kuba ndahanahana kambwira uko nyene sivyo rero akacaza akasanga nko ku kibanza bigatuma ashorera kandi akanshorera vraiment ibintu bitari bike bivanye nuko kuntu urumva yambonye muri Kanyana iyo atambona muri Kanyana ntiyari kuza ico nico kintu ca mbere novuga nico novuga mu bisanzwe nta kindi turakunze kubona abakinyi ba filime ndundi cyane Street to Fille iyo bamaze kumenyekana kenshi usanga barose abakunzi b'aba diaspora we nta uraro nje nakinye Kanyana afise umusheri nyene bimeze n'ubu turacari kumwe twarabandanije nta umusheri ntiyahindutse yagumye ari wa wundi nyene ni kubera nakinye Kanyana oya vraiment ntigeze ahinduka yagumye ari urya nyene nta waje ukamuhakanira kubera wumva ko ari umufise ndavuga wo mu diaspora kabana kumbaza ivyo bibazo nyibabaririre ndakwisabiye si bisanzwe uvuga ati yaraje yasanga nifitiye uwundi gusa nyine tukamenya ko yaje kuko abakobwa benshi bakora ibi bintu ukunda gusanga kenshi bakunzwe n'aba diaspora nawe ndazi ko atamaze kubura ugukunda akabikubwira none nimba ubizi umva wo kwigura bimbarizi iki mumbwirire sha none urabazi imvubu ubona umusaraba ibaze vraiment yana nibaze imva zose zirimwe abantu yari zange igaragara umuntu ashobora kuja guhamba isanduku igaragara nawe gusa nyene abamenyesha amakuru namwe murabazi ibibazo birenze urashobora kubaza ikintu kizi kubera iki ubushaka byose bishira hejuru kandi kenshi usanga oya bari bisanzwe none yavuze ko amufise kuvuga ko ari wamurondeye navyo ni bisanzwe nawe akiguma umubaza ibindi nushaka bivuga byose acaguma mbaza ngo abandondeye nyene nk'abana ariko gusa ntibareka kurondera umuntu nta muntu yankwa na bose kandi ntawe ukundwa bangahe bakurondeye nta muntu yankwa na bose ntawe ukundwa na bose bangahe bakurondeye na Kanyana hariho abandondera sivyo oya jewe ndiko ndavuga ku ba diaspora abadiaspora je nabo none nkaho uwo mwanya wo kuza ndaharura ngo nakayandonde no ukura hehe urumva ni benshi ntushaka no kubaharura si benshi kandi si nabo mvunze jewe mu nyibabaririre ba diaspora mwe nje sinzi ko ndabavuga ngo mwarandonde mu ndondera kwikibasha
kandi bwa mbere bavuze ko bakurondeye basanga ufise uwundi umusheri wo gwa navuze ati nakinye ndamfise umusheri vraiment urumva nimba nakinye film nayo ndamufise abakurondeye baribomye kuko basanze umufise nabo nakubwiye bibomye sha nabo navuze abagabo ntumbeshe nje nabavuze we wabumvise ndabavuze numvise ahubwo ashaka ko haba usanga wavuze n'ibitari agomba kunteranya ntavyo avuga ntaduteranye ba diaspora ntaduteranye uyu ndamunzi kwanza je ndabaza abajournaliste shaka kuguma baduteranya n'abatara ba diaspora baraturondera areke kuduteranya saba diaspora barakurondeye barahari no kuvuga ntabyo mvuze kuguma nkurikirana jeje ari usanga abakobwa baza muri filme ariyo ntumbero bafise ubwo nawe siyo cyakuzanye jewe yo kugira yo kuronka umusheri w'umudiaspora mana yanjye ndabisabye aho muri hose jewe sinajya gukina filme kuri aba diaspora none ababaye hose baye kuri aba diaspora oya niko tubona abakobwa benshi bamaze kuja mu entertainment usanga bakunzwe cyangwa ugasanga birangiye bubakanye n'aba diaspora nico kimwe n'abahungu usanga bubakanye n'abakobwa b'aba diaspora nta gihe na kimwe ikintu cyose hanini ndiko ndavuga igitigiri nyamwishi wowe ni kubyibaza niko karururo kawe ariko kenshi nta kintu na kimwe kiba kitari kizwi kitari giteguwe nimba uno munsi nakayubakanye n'umudiaspora ari usanga ari iyo migisha yiwe ariko byari bizi n'imbere y'igihe Imana yo yari ibizi rero niwabona naka yajyanye n'umudiaspora si kuvuga ngo nuko yaje muri film niyo atari kuba film hari izindi nzira bari guhuriramo zahe kandi akubona agacanga kukurondera kaya kubonye none jaja ari kumpostinga one day yuko tuzinanye kandi we nitwari tuzinanye jaja twahuriye muri film sibyo jaja twahuriye muri film gusa hariho n'ahandi wari gusanga duhuriye hahehe none ndakubaza ntushobora kuba batangiye kumenyana kwanza ataranaza muri film ntaraza muri film sawa none ndakubaza gusa je namumenye kubera film wamumenye kubera film nta bandi bantu wamenye atari film zabiteye kandi barongowe n'aba diaspora oya sawa dufate ko ari nk'ukuri kurabivuga rero abarongorwa bose bariko barongorwa n'aba diaspora bashe mwese mwaraciye muri film cyangwa mutubwira oya je turi kubarongowe baciye muri film abandi ntabo tuzi ko nabo tubona oya siko biri rero ntabwo twabwe twaje muri rukundo tubicanye mu bya mareresi kubera aba diaspora sibyo byatuzanye nuko dukunda ibikorwa nuko duba dushaka nyene kuko murabizi ibikorwa tubirimo tuba tuko turatanga n'inyigisho nivyo biba we bishitse akakurondera wo mubwira iki wo mwemerera canke wo mwankira ndakubaza ikibazo biravana rega ni nkuko hoza n'undi atari mu diaspora ugasanga turahuje canke no mu diaspora ntiduhuje rega aba diaspora bose suko ari abana beza kandi nabo ugira ngo nuko bafite urukundo oya aho muri hose ndabatanga none arahari hari umaze kuza basi je nawe nta urazi uri single oya si uba ngo ndi single none atawurazi ukaba utari single we rero ibyayo biragoye sinashatse kuvuga ko haje mu diaspora ariko usanga haje abasanzwe kandi nawe nyene bafite urukundo gusa nturi single oya sindi single oya bro no ambe ya nure mwari mwiteze gusaba urukundo uyu mukobwa karabaye mwihangane jeje gusa erega arashaka kuza bigahinduka yakubwiye ko atawakeneye cyangwa mukeneye ugomba cyo wirukana abantu bagomba kumusaba urukundo tubwire ukuri ewe tambaza byinshi joja yakwishuye basha mugari ibibazo bigoye kwishura no kuye mu buzima bwa misi yose hari ibibazo bigoye teretse mana ya kugeza ndagusabye si kuvuga gutyo ngo sindamukeneye cyane iki ni ibintu nyene bishika araho usanga nyene umuntu muba muri kumugasanga muravanye canke iki gusa sindi ko ndashaka ngo ndiko ndabivuga ngo ndiko ndihamagarira abanaka n'abanako yanshatse kushaka ku kibazo ambajije hari gihe ushaka gusanga no musi wo turi kumwe birahindutse ugasanga no musi dukundanye n'uyundi ugasanga ibintu bimeze gutyo nyene muri make je byonje ntibizohinduka mu izina rya Yesu muzafashe kubisengera je nashatse gushaka ku kibazo jaja ariko aravuga canke nawe wari kuravuga je sinababujije kuza canke ngo nagizene ahubwo gusaba amenye ko nkunze nta bindi canke nkunzwe nuko je ntaba diaspora banzanye ega naba barakuzanye ntavyo wovuga oya
erega naho bokumva ko yavuze ko ataba diaspora bamuzanye nibaca barika kumurondera ko muba mugomba kuzibira amarembo y'aba diaspora. aha oya jene yazibira gute n'inzira bamufise muba mushaka kuzibira amarembo y'aba diaspora. oya nk'ubu jeje abonye mu diaspora aba ari avantage akazara kurungikira amadolari c'est bon. Kubera ko imino minsi menga ibintu by'abadiaspora birahara mbere igihe batari abadiaspora batari bwatangure kuvuga ntimwari mubaye sinari mbaye niwe niwari ubazi gusa hari abandi bari babeshejeho suko wewe vuga ukuri mbandanya mbaho sinzovuga ngo ubuzima bwose hasi kubera abadiaspora canke iki oya apare yiwanje ego hari ikintu kiba nk'umugisha n'ikindi kiba nyene uvuga ati ikintu cyose uko kije ucakira uko nyene. Kanyana hari isaku nyinshi zigenda zivugwa muri cinematography ugasanga nk'umuntu yakoze ikintu abantu bakakifata abafana bakagifata ukundi ugera gute wewe ibyo uvuga mu kiganiro nk'iki canke mu bindi bitandukanye. nyene mu kuvuga mu byo mvuga nyene kwamba nduva nyene kuri jewe ntaca bintwaye iyo numva kuri jewe kuri kota yo wanje di arese nico kintu bamvuze nduva nyene ko ata nubwo umuntu yo komanta ko buri kintu cyose ashatse noshobora kucakira nta kibazo je ndavuga mu gihe numvise ati okay nubwo aza gukomanta ko ikintu kingana gute ndaza kucakira ndavuga ariko mu gihe mba nduva novuga ijambo nkavuga ati uyu muntu ninza kurivuga aza komanta ko iki jambo kibi muri yo urashaka kuyumva ati okay mvuze iki abantu baraza kunyishura nabi baraza kumvuga nabi urashobora kuca ugihora ukavuga to ntavyo mvuze kandavyinumira ariko mu gihugu uzi ko inyishu baza kushura yose ushobora kuyakira nta kibazo kubera ko nubwo uvuga neza ntushobora kubwira abantu bose neza abantu bose ntibashobora kumva kuri kuravuga neza uvuge nabi bose ntibashobora kumva kuri kuravuga nabi we rero nta kintu na kimwe ntushobora kuvuga kugira ngo nezereze abafana bose ntibishoboka hariho abankunda n'ivyo hariho abanyanka n'ivyo kandi uwunkunda azokwama nkunda n'uwunyanka azokwama nyanka kujya nyene nta kintu na kimwe ushobora gukora kugira ngo ndamuhindure jewe ubwanje kiretse mu gihe we nyene ubwiwe amaze gufata decision akavuga ati jewe yakora ibiki yareka nyene ndamukunda nuko biba bimeze rero sishobora kugira gukora ngo ndabashimishe bose. Iki ndakivuze kubera ari umukinyi mugenzi wanyu Fanny Lavine yavuze akantu muri interview abantu baca barakagenda ko bamwe bagafata ukundi abandi bagafata ukundi birazana icuka kibi kuri bamwe na bamwe. Wowe ugera gute ibyo bintu mu gihe uri kuvuga canke mu gihe hoba bakunegura mu byo wavuze canke mu byo ukora? Antwa dufata ari nk'umuntu dukorana nko mu gihe ntoba namuvuze nabi nashobora je kumwegera hamwe ati vraiment pardon nakoze ikosa kandi nje dukorana n'ukuri nkabona ndagukoshereje nkumva nyene muri jewe ko nagukoshereje ndakwegera ati pardon ariko gusa kubafana simba ndamuze maskini ya Mungu ari givuga twasha mumbabarira jewe tunyana niko nibereyeho nyane uko nyene numva kubafana ariko ku muntu mukorana uburi kuramubona ashaka kwegera ukamuga ati vraiment mbabarira narakosheje. Rero iyo bishitse twese nturaberanda birashika tukavuga nabi kandi nuwo kwibaza ko misi yose agakanwa kacu ni kama kavamo ibyiza gusa haravamo ibyiza haravamo ibibi ntitubitegura ngo bize kugenda ukari gihuba muri mudi ikintu kana kukisanga wavuze nabi canke wakoze nabi rero igikuru ni cakindi cyo kwibuka ngo reka nsaba imbabazi. Ikindi kandi nyuma ya Fanny Lavine harabonetse undi mukinyi Mimi sinzi kumuzi nawe nyene haravugwa ibintu byo muri kahise kiwe ku rugo ntashaka ko tunagarukako ariko bajya abantu badukurikirana baravuze amajambo menshi twabona ukinuku twabona witona twe tuzi kumeza uko wewe nko mu gihe hari ikintu cy'ubuzima bwawe bw'ibanga byozoshika kikaje habona ntubona yuko hari cyizera abafanzi bawe bazotakaza kubera basanze uko bari bakuzi gutandukanye na bimwe bumvise canke babwiye. Ikintu kimwe cyo nababarira ibi bintu dukora turatandukanye navyo cyane umva n'abatura actrice tuba turiko turactinga
nimba ubona ndiko ndarira amasini ya Mungu mu buzima busanzwe simba ndiko ndarira, mba ndyohewe nyene ndira kuri scene, mvuye kuri scene ndatwenga. Rero bijye tuba turiko turakina, mureke kubifatanya n'ubuzima twabayemo canke tubayemo, kandi deja hari ibintu tuba twararenganye tuvuga ati nta muntu akora ikintu ngo azokwama kibamo, nimba ari ibintu bibi twakoze haragera igihe uvuga ati okay bigenda birengeye, reka ndabireke bijya vyaraheze, bigarutse iso okay nta kibazo, bigaruka nyene mwebwe kuri kote ya Mimi dufate nk'ujyanye kwanza. Mimi n'umunyamahoro vraiment genda nayo mubwiye Mimi n'umunyamahoro, ni umunyamahoro kubera ko n'ibintu bamuvuze sawa nta kibazo yese zongwanirira, ni umwana mwiza. Deje yarabonye ko ati ibyabaye byara nimba ari byo nimba atari byo byararenganye, jewe nta mpamvu yo kuri Rwanda bikurikirana ko karekare, reka uwumva yovuga vuge, jewe nibandaniza akazi. Mugabo kimwe mwomenye, je sindiko ndababwira ngo Kanyana wo muri filme muzi ngo ni Jaja wo muhira, oya ndatandukanye, kandi Jaja wo mu mwobo w'urukundo si Jaja wo muhira, ndatandukanye. Hajya mbafise direct ambwira ko ruku nanje nkagerageza kwifata kujya kuntaba yambwiye ko nkora, ariko jewe apale ntari kumwe na direct ambwire ngo kora ibi, nanje ndafise ukundi kuntu mba mbayeho, ndafise ukundi kuntu nshobora kuba nifata imbere y'ikintu kanaka canke y'ibintu kanaka, ndatandukanye cyane na filme. Rero ni wumva ikintu kibi kuri jewe uzogifata uko ucumva wowe wocakira, mugabo umenye kuri kote yiwanje nanje ndafise ukundi kuntu ndacakira, kuko ukuri kuba kuzi mweneko n'Imana. Ni kuvuga Jaja uriko urabategura kugira ejo nihaboneka amanyanga y'ubuzima bwawe bw'ukuri ntibaze batangare. Sindiko ndabategura mugiye kamenga subwo ntabwo bafise yishiye ku kibazo bamubajije kubera ntabwo bafise bwo, erega nta muntu yazigigera bura kahise kiwe nyene ukuntu ushaka gusanga umuntu kamuzi sasi kwameze, kandi vraiment Mimi yubaho hari hose yaravyitwayemo neza, yaravyitwayemo neza kuko ntimuzi ico bapfuye n'umugabo wiwe deja mwabibonye ku murongo uko nyene nkuko twese twabikurikiranye. Hajya ari woja kubicarika hamwe akabumviriza nk'uwo bafise uvuga ati je ndakeneye urusaku rwanyago, usanga ari ibintu byinshi hagati ya Mimi n'umugabo. Uzokwirekere ntibazo kwirwe barakwicarika hamwe, nuko bimeze rero. Jeje wowe ujira gute ico kintu mugihe nk'ubu utanguye kuvumura amenyekanye muri Kundo TV Burundi, mu nyuma tubonye haje nk'umuhungu tujye yarampemukiye ibi nibi wobijera gute wowe ivyo? Mubigera gute washaka nje no kwiyakira vraiment nonahora, ahubwo nta n'amajambo menshi nokenera kuvuga aje akabivuga, ahubwo ugene naje ku ma réseaux sociaux aza kuvuga ivyo avuga, nivuga ko nta nawe ntabazi n'icari, rega ntibiba biri ngombwa kuba public, abantu bose bamenya ati naka byagenze uko byagenze uko, ntabwo biba biri ngombwa, nivyo yoza inbox mwebwe nyene babiri mukavyimara canka akawundira uwundi muntu mugapana ngo bize imbere y'amakamera. Turangiza gusa urumva ko mukwiye kwigengesera kugira ingeso zanyu ntizimenyekane, kwanza ntinzina bembi. Reka tukubwire ntituvuge ngo twigengesera, mwe muri inyenyeri. reka ndakubwira ikintu kimwe, ntitwigengesera, turi mu kazi nka kujya mwebwe muri mu kazi, turi mu kazi nka kujya bo bari mu kazi. Rero we nuko bose batoshira ivyabo ngo habona bimenyekana, burya nta muntu abuze kahise kiwe kabi canke akibirimo, ariko commentaire akavuga ngo akaja muri commentaire akavuga amajambo mabi, ariko we wakibirimwo atanahindutse, ariko akaja muri commentaire akavuga ibintu bibi. Urumva rero nka kuri kota yiwanje jewe ndabivuze, kandi sindiko ndavuga ngo ndiko ndatinya canke ngo ngire iki niki, nibaza ko ivyo bazi barabizi, ivyo bataze ntavyo bazi, mbere nababwiza ukuri ko nabyishimo muri bijya bazi ko ari n'ikinyoma, hariho n'ibindi byinshi baba batazi. Rero niko biba bimeze, nabijya vya Mimi ntituzi ko ari byo canke atari ivyo, hari n'igihe usanga ari n'ikinyoma, kuko Mimi ntiyavuze ati jewe vyonje bimeze uko. Ikintu cyo bomenya n'umugore n'umugabo bibaniye, ntibazi ingene babanye, ntibazi iyo byatanguye, kandi umugabo n'umwana w'uwundi nkuko babivuga, n'umugore n'umwana w'uwundi twese umugore ntabundi none oya n'umwana w'uwundi umuvyeyi, umugabo n'umwana w'uwundi umugabo kuba mwarahuye mukuze, sivyo? Rero nta rukundo rurerure govuga mu bamwe arafitaniye guhera mukira abana ku buryo mu bamwe aramaze kwikonektana ku buryo tamuntu yoshobora gukorera ikibuyundi, ivyo ntibiba bihari. Rero afise uburenganzira bwo kugucafuza uko ashaka, kandi nanje nkafite uburenganzira bwo kumushafuza uko ashaka.
gusa nta kamaro ko kumusubiriza mu nkoko ngo umucafu dore ko yagucafu dutegereza kumwereka ko umusumba kuko hajya kuba yarahoze atashimye gukora ibiganiro byinshi nk'uko umugabo we yabikoze hari ikintu cyinshi yamusumbije antuka oya two tuvuga ukuri aho uri hose basha nukuri mbaye ndabivuga hakiri kare nabivuze uko biri kuko hajya kuvuga menshi siko kuyamara ndashobora kuba ndiko ndabivuga gutyo ugasanga hariho n'uwavyiyumviriye yabuze aho abivugira ati hajya umugabo yari guhora canke akarondera ingene aja mu mafamiye bakabiherezayo rega burya n'abamenyesha amakuru mwe murashukana ariko usanga ujya mumenyesha amakuru aje kumurunda kugira yironkere iki vya posting. Okay, akajamburo kuri twebwe dukora ibiganiro no ku bakinyi bagenzawe no ku barorezi barorera ibikorwa byanyu dushe turangiza. Akajambo ku bantu kwanza bakoresha ibiganiro basha bemuraba dufate nimba umuntu aje kukubwira ati shaka gutanga ikiganiro cy'amakuru yanaka vyukurego murashaka vyose ariko muze muraraba n'umuntu ko ateske ivyo n'ivyo cafuza umuntu ntivyo subiza inyuma ujya muntu navyo tugomba tukore muzofume mubahamagara nimba zoba yabizeye nk'umuntu avuga ati mufashe muzovuga ati nta kuntu twohamagara uyo muntu nawe akaza mukabivugira hamwe kugira ngo basi mureke gucafuzanya vraiment bijya bintu nyene ni ibintu biteye isoni nko kuri jewe ndumva nyene umengo sinzi. Abakinyi bagenzawe Ku bakinyi bagenzanje naho noco novuga na jewe ndimo nico novuga kuri twebwe turaba ibintu tuza turavuga hari ibintu nyene tuvuga tukisanga nyene twahurudutse muga kimwe na kimwe rimwe na rimwe turabizi ururimi nta gufa rufise muzoze muratubabarira hari igihe bishika mugabo nyene iyo twakosheje twibuka gusabana imbabazi no kubafana nabo kubafana nabo bamenye ko turi mu kazi nkuko nabo bari mu kazi kajya kazi urimo ndazi urahurana n'amachallenge amwe mu kazi kawe utubazo tumwe urahura natwo ibyo ntibishobora kubura impamvu tutabimenya twese nuko utabizana ku marezo sosio nico gituma tutabimenya ata commentaire nyinshi tubitangako ariko nawe umenye kandi maze mumbabarire je ndivugira kuko twese turabantu nta bamarayika gaba ari kwisi turabera nebwo aberanda bahari basa abadacumu abadakosha mugabo hariho umusika gucamo mukibika gusaba imbabazi mugabo bibaho rero commentaire zimwe nyene zo guca intege umuntu bemuza muraraba muze murazigira nsinzi mubonye gusa ikintu kitagenda neza namwe muraja ku marezo sosio muvuga ati naka vraiment sinzi. Jeje ndagushimire cyane. Murakoze cyane nawe. Nizere ko tuzosaba gukorana naho gusa nturashika nkaho kanya nashitse ariko nibaze kariyo nzira turi kumwe mu rugendo kandi burya hajya turi kumwe twese birashoboka. Murakoze cyane kanyana tuzosubira tumaze iminsi tutabonana nizere ko ubu tutazosaba guteba kubonana Imana ibahezagire. Okay we namwe bahezagire n'abafani bahezagire tubasaba imbabazi nimba tubavuze nabi ndabazi basha nukuri birashika umuntu akavuga ikintu atazi ko yavuze nabi abafana turabasabye mu tubabarira hakiri kare nimuze kudutuka muri commentaire ndabinginze jewe. Murakoze.